mbega kuva utangwe kudura uririrwa mu kabari mbega gerandira kandi kazafise nagaye ni mu manager w'umuriri umu manager nyambwa nyene manager wa Rinoji kandi je nzomumena umutwe namubwiye boss wanyu guti ahubwo na wewe ashi wewe usa nuvuye mu manyaru kaja mu mabyi none Landry we ari ukorera mugabo burya renda gwenda garutse burya umuntu wimbwa iyo ari imbwa ndavuga ko ari imbwa igihe muri umuvyeyi karampaye ikimazi ca senka n'imwe Landry ni wishikire Landry nguyara Landry Landry wa mukoshi Landry ukavuye gutiza Landry ngo kugira Landry ngo oyingo kugira je ukuri kugira tumenye Landry bamaze kubona oya bamaze kubona ububwa bwa mujeri Landry ingo uyerekane kuri kamera sawa ko uyu munsi uyerekana kuri kamera uyu munsi turi kumwe uyu munsi biraboneka ko rekana n'uwo mukoshi n'ahera umukoshi bamaze kubona ka mujeri anu kabonye intariri kaguma kamokeriyo kari urabona iyo kavugira igihe dukorana ikiganiro yavuze ko ngo wewe ngo wewe nishobora ngo kumyegera none nagera ko ari wewe ngo udashobora kumyegera ngurana umurongo w'abagabo Landry nashiye ku murongo w'abagabo nshinda mu meno muto kuri kamera kaborogera hariya nyene Hello to everybody, mambo vipi wakunzi ba Umutananirwa TV, mumeze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you see us, we see you too. Behind camera, Juma Jux ni wabahama image ameze neza wakunzi ba Umutananirwa TV, nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi kuko murabitwereka mu ma commentaire menshi atandukanye, ku ma partage menshi mugwa mutwereka yuko muri nyuma yacu kandi mudusupportinga mu nguvu nyinshi zidasanzwe. So right now nkuko mubibona ndi kumwe intumwa sasa mzee wewe uhindura look kila uringa uba wahinduye look mzee sisa gushire muri system sawa yaga turakayaga munyo ifuku wambwawe ewana je urumva mu majambo make nteza kuguma nyene ngira utuntu sasa niko nahera umuntu afise amahera sana amahera nushaka bigende gute yani bisigura yuko nimba ushobora kuba ufise amahera ubukwiriye kuza urihinduza look yawe kira ushaka kuba kamiliyoni bana wa mama je numva ndakuba ari ikintu kimwe iyo waronse utwo dufaranga twawe ambara gahuzu keza ya neza nywa kayoga keza gahimbara umutima wa none amafaranga ko tubirondera ha kwisi tuzobisiganye je warigeze kubimuhora ravashe warigeze kubimuhora ravashe ironkera utunoti twiwe akitagatira muga mugacamuka mu nzira zo gufona none ayafise he sinamuteye mu rugiwe nambwe ati ngaburira basi nazanya karobe mfise ubugari mu modoka ikintu no gusaba ngurira akanyama cyangwa mpuduharage nikoreze akakadudu kanje yarabiduhaye umuntu afise amahera arabura ica azimana abashitsi rya mihimbirizi yanguti ajya mase oya ndavyumva ariko uyu munsi nawe kutubwira yuko ari amafaranga atuma agutagatisha abandi bakarondera amafaranga mugacamuza muri zanzira zo kubaponda none je ndayafise mbaza impamvu nemera ko ndayafise mbaza wambwa cyenda kunigira je simba nkunda kwasa gute mbaza mumva ndabwira impamvu ndayafise iyo aho twari kwa ravasi yaremeye neza ko jewe namugaburira nkamuha impuzu nkamufata neza nkamutonya wanje yaratemeye ntiyavyemeye hari kera sawa rero nawe mu buzima umunsi uzokwemera ko ufise amafaranga hazogaragara butunze nabo wafashije kubera amafaranga utunze uyatungamwe nabandi ukayafashamwe nabandi ubwo bugari waronse umugenza wakaburyako none uzoja ngaho kuri kamera umbwira ngo umutunzi urira mu nyonka gaca ntigera mbona naho urira ntigera mbona n'ubugari bwawe buri ku meza ni uri mu kabare umuzunguru ucora inzoga ipfuka pfupoye
narakubwiye ntuzoza urabishira mwizigo sambi. So bakunzi ba Umutananirwa TV murabona ko uyu munsi ndi kumwe na intumwa ya 13 umwanditsi w'indirimbo Susu. Indirimbo twovuga yuko kugeza ya mbere mu Burundi. Eshe nkunda Susu. Indirimbo twovuga yuko kugeza muri kano kanya iriko iraduga ku rugero rudasanzwe cyane. Aho benshi batangiye kuvuga nti yuko iyo ndirimbo iko ira boosting. My brother, imbere yuko dushika hiyo hose ku ndirimbo yawe kuri vyinshi bitandukanye. Pansi uramutse bakunzi ba Umutananirwa TV. Uja icambere coco nari nihenze yuko ndiho ndakora ikiganiro kuri umuhimbiri. Iyo nza kumenya neza ko ngira nkora ikiganiro ngo kumutananirwa ya muhimbiri ajya masya nkokoro. Landry nzo mumena menyo. Twigera tunanirwa bro. Umva ushaka umubwire nimba yiyemera n'ikiganiro ntazo nagipost kuko nubundi nzo muvutura. Muvutura. Turgo tuja hiyo. Borumengo naco abakunzi ba Mutananirwa igito gitabwe wabo n'umwana w'icyangazi ngo yarasubiye mu rugo kwa se na nyina. Ntaco reka dupfe kuga supporting umuhimbiri n'umwana w'igihugu kandi n'umukozi ariko umuntu yamuroze niwe yiroze. Hama ndabaramutsa cyane bagire subscribe kabisa like na comment kabisa. Ariko ngerageje no kuraba Borumengo na chano yawe weretse abene gihugu chano yawe wabwiye abantu ko bo gusupportinga ugerageje kubiraba umuvuduko ishobora kuba iriko muri kano kanya ubibona gute? Cyo ndabibona neza cyane nivyani byo gushima cyambona ko ntariko ndatamba nirorera narasavye abafana banje abakunzi banje ndababwira ati ahantu muguma mundondera muri aya TV iri foranje ko ndabere ku rugo rw'iwanje muzoza kundondererako abakumbuye ivyanje bazomenya aho babironderera mugende mwandike CHEVAL General Rupfu ucubona ibiganiro vyanje nkora vyiza bisukuye biryohera amatwi ucukubita ucuja mu bandi nawe uje muri liste y'abandi ugira nkoze ngipostinga gusa nawe uzobe wabonye ibintu vyiza cyane turyoherwane mugende erega nubundi cyose nubusa ariko uzobikora ushatse udashatse ureke pfu oya ntubwira uko abafana umva ndakubarire umuntu wanje nuwanje utari uwanje nagende arondera biwe Jesse ko ntisemba ariko ntubwira abafana uko mugiye ukibaro ukikeneye abafana kandi ugerageje kuraba abafana benshi bararagusupportinga abo bansupportinga nibo banje nkunda cyane imani bahezagire abatasupportinga nabo Jesse ndabikwegera ko kunguva gende mu supportinga ariko nabo sitegeko kugira ngo bagusupportinge nkunda bankunda ntanka banyanka jewe nta mwasi wanje nzobwira ngo musupportinge wewe uri umwasi wende uko kabisa. Indirimbo Susu ni indirimbo twovuga yuko ikiraduga ku mwanya ariko naragerageje kumva amajambo menshi ku bantu batandukanye ngo ndirimbo ngo nubwo yabuze support y'umuririmbyi mwayiririmbanye ngo hari izindi nzira wewe waciyemwo zituma ijya ndirimbo igeze kuri hano ma views turiko turabona muri kano kanya duhukuri kujya ndirimbo iri kuri channel yawe my big brother bo ikintu cyo no kubwira guci hajya ibintu biri mu Imana biba biri mu Imana nta bintu nta kintu akimwe nakoze indirimbo ni nziza abayumvirije bose barayikunze nawe nimba utarayumviriza genda wumviriza indirimbo yitwa Susu by CHEVAL bra narimbaye n'umukoshi araho nyamuhimbira genda n'umurizo w'inzoka mu mushatsi atigera ahindura na ruke yo mu mushatsi nyamurozi nyene nyagukinda henye hama indirimbo yararirimbira kogwa mugabo rero visionary mfise yari yo kuyikorera video ijya ndirimbo urabona ni indirimbo irenze iri ku rwego international iteye ubwoba cyane. Sasa rero urabona ujya muhimbiri yuko inawe nyene vyaranse indirimbo zubasigaye akorana amanyare asohora amanyare urumva nimba yamvize ati iyi ndirimbo nkayishira mu kuboko nkagerageza nyene kubasi kuyagurira imihanda uyu mugesera hava anjyana ikintu acagira bya bintu byamuje amafisi inzigo yakazirikira imwe mbi uya yo kwica n'uwapfuye acara giruku none gasha uri umuntu mwakoranye ikintu muri abagenzi muri inshuti kuno gupostinga si ibintu bisanzwe gupostinga linki cyangwa ukayipostinga kuri Facebook canke ukemera korabo kuri YouTube kandi ko umuntu w'umugenzi wawe umuntu yakureze nka mutonya wiwe yaguhaye umunyu yaguhaye amazi ugira wicwe n'inyota ureka kubikora utari umwicaye
ariko kenshi ngerageje gukumva Cheval turamaze gukorana ibiganiro byinshi ubwo abantu nibo kwakira yuko kenshi ukunda kuvuga ivyo wabafashije kugira werekane yuko wewe ukora ivyiza ariko bobo abo wafashije bataza bibuka ivyiza wabakoreye urumva wewe wishira kuri ku ruhande go kwitapa kuvyo ushobora kuba nkeka wewe warabafashije nubona yuko iyo nzira wewe aho gufise cyangwa ivyo vyiyumvire nawe ufise ari vyumviro bidashemeye ushima bishemeye jewe ibiganiro byose maze gukora ugasanga ndiko ndadisinga umuntu w'umuhimbiri inyuma yaho ndashobora kuronka message zirenga nka 40 cyangwa z'abantu bambwira ati ujya n'umuhimbiri nanje yankora ibiki n'ibiki kubera ha mu Burundi iyo urimo uravuga umusani nawe utubatse izina bavuga ati uwo ariko ararondera izina arimo adugira ku bantu bisigura ko umusani amabwa yose yokora ntibayashira ku mugaragaro kuko n'uje kuyavuga bace bamwataka ngo ashaka izina ngo ashaka ngo kwambika ibara umuntu kubera rero jewe ndabazi nyamihimbiri nyene nyamikoshi nyene tuba twarabanye bamwe tukajyama no ku gitanda kimwe tukambarana n'agashambara nico gituma ndabamenera ivyaba tabanga ririmo icya kabiri nuko atawonsega none uzoca uvuga ngo iki kandi mba ndiko ndavuga ukuri uwo nzobwira ikintu agaharira cumuzana unshire ngaho wundi umushira Deni nabwo ati ushimura umuhimbiri ndakwibutsa ibintu bitanu wakoze by'ubuhimbiri urumva uca wishimiriza rero kuvyo ushobora kuba warabafashije gufasha umuntu n'umugambi w'Imana na wewe ni ejo nihagira umuntu agufasha uzubura ico umuhari kumuvuge neza niyagira ikibazo umucuti uzobona mu magorwa nahazoba atacu wamufashije uzomenye ko ari umuntu wawe uzomenye ko ari umuntu wa umuntu azoza mu rugo rwawe wabuze umuvyeyi wagize iki akakuremesha akabana nawe mu bihe bigoye uwo muntu nagusaba umunyura umuntu azoba ari inshuti yawe mugabo umuntu muba mwaragendanye umwaka umwe imyaka 2-3 urabuze umuvyeyi nta nukukubaza ati none gamwene wacu pole sana wihangane bimeze gute iki bo kiriyo mu mico y'ikirundi birazwi n'umuntu ari kure yawe arakwihanganisha wanashima agatanga n'ikimazi cyo biti kimazi urakizi udashitse gukiriyo canke ukabura umwanya wo kuja guherekeza uwo nyakwigendera hariho inzira ya hafi yo gutanga ikimazi ivyo bintu bitatu vyose naho burimbwa gute uwo muntu mubuzemo ni mu nzira imwe yonyene kuko ikintu ca mbere kwisi ingorane ya mbere umuntu ahura nayo abatiteguriye kandi babaje nukubura wawe iyo ubuze wawe iyo ubuze umwana wawe cye papa wawe cya mwene wanyu cya mugore wawe cya nkindi bajya abantu uzobona bagushitse ko hafi urababa hafi nabazoba ari inshuti zawe kuko umuntu nawe muba mwankana gute hari gihe usubiza ubwenge nyuma kiboka ati kumbura uyu nawe ari mu bihe bigoye ariko nawe twarigeze kuba tubana mu bihe byiza reka ngende kumuremesha mugabo muhimbira uzopfa utabonye uwo naho uzohura naco bakigonza amapine mwibarabara bagifyonze cufata ibuye nawe ucumarira ntavyo kwisemba ngo iki niki wabaye umwasi wanje uri umwasi wanje nabindi ni ijambo ry'Imana tubwira ngo mukunda abasi banyu iryo jambo ry'Imana rizompanira ico nyene nta mwasi wanje nzokunda uraraba amajambo uriko urakoresha nazo hava gukwegera ankwegera mubi usanga urabaronde ya buri kuratuka muri uyu mwanya ugasanga ukeneye ubufasha uvuye kuri ubwo bufasha Imana niyabona ko izobucisha muri abo basi banje irabureka cemfa kabisa uyu munsi twavuga yuko ari ikiganiro twigeze kuba turiko turakorana na Landry uba urashitse ariko uko gushika kwawe haba guterana amajambo hagati ya wewe na Landry mbe tuvuge yuko ya beef canke ko kutumvikana hagati ya wewe na Landry kwarabandanyije muri runo rugero turiko turabona kugeza kuri kano kanya my brother je Landry kiya kirofa narakibariye jewe ntabwo nopfa mpujije n'umuhimbiri nka Landry ukuntu yari umukozi mwiza akaguma yiruka inyuma y'izo mbwa z'abasani ubu je sindi mvuga amabwa yabo none ko nigeze ngabwira ati wa mutananirwa wowe uri umukozi mwiza wowe watanga supportinga umuziki ndundi wowe watanga ufasha abantu bose umuntu wese afise impano waramwiruka inyuma ukamufasha iyo umvise umuntu yagize ikibazo akeneye ubufasha ukaja ko ukabishira kuri televiziyo yawe n'abari hanze bakamufasha bagatanga ubufasha mugabo ubu wambwa kuva utanga udura uririrwa mu kabare mbega gerandira kandi kazafise nagaye ni mu manager w'umuriri mu manager nyambwa nyene manager wa Rinod kandi je nzo mumena umutwe namubwiye boss wanyu gute ahubwo na wewe ashi
wewe usa n'uvuye mu manyara ukaja mu mabyi none Landry we ari ukorera Landry nawe ukorera Landry icyuma Jux abikubwiye je tuko turaga icyuma Jux abikubwiye icyuga kiri hagati kuva mu manyare ukaja mu mabyi urumva rero nawe uvuye ntawe ugiye none ujya mbwa yisinga guma boregwa azoguhemba iki wewe ariko urazi ko nawe ufise sifa zo kuboregwa none je ko mboregwa mvuye ku kazi none Landry adresse y'akazi akora iri nose mu manager w'umusa Landry je kugira tuzosubire kuba abagenzi namusabye ibintu bitatu subira kuri micro usubire ukora akazi wahari ukora ya mazina yawe agaruke icya kabiri nacu uva inyuma yabo basani umenga usigaye promoting abasani batatu washa noce ndakumena umutwe wa muhimbiriwe ahubwo noce ndakumena noce ndakuvutura wesha we dogo nimba utagira ico wuba uze wuba mu generale yari umwanda muri Landry ngo basi Landry tuba tugerageza sawa Landry tuko ndabigusavye nka Gucci ndabigusavye umviriza uwo muhimbira agahonyoza ukuguru nganca ngende Landry wa gute uwo muhimbiri nkuwo afise impano y'akataraboneka yiruka inyuma y'abasani kandi aribo bobwirutse inyuma kubera gakunda inzoga iyo mbwa akaguma kavumba inzoga Landry ugaje tuzosubira kuba inshuti nuko agaruka asubira kuri bya bikorwa yahora akora ariko mu kiganiro twego turakorana nawe yambwiye yuko ngo wewe nawe ntabwo mwokwicara ahantu hamwe nta nubwo ngo wahuza kuko yo nagukubita bro yonkubita gutajya ajya mahaha yokubita yo ujyaye ajya mahaha ujya nomunywa nkumusururu w'amapera twagwanye n'ibikoko bikomakome twajabutse inzuzi zitagira ibiraro twikoreye imitwe y'abeza n'abazima wajya amayezi niyo wonzana ko imbere ariko biraboneka yuko rero iterambere haza ubunure rero iterambere rya Landry ku mutarani wa TV iryo terambere ririhe ntajye wewe uzi none ririhe iryo terambere rya Landry Landry ponde wewe uponde none Landry yateye imbere gute kora ivyo nyene nguma ndababuza ivyo bintu byo guma muhinga uva abantu none namurimbwa mwese none ntimuraboro mwese ahubwo mwe nimwe mudakwize mwambwamwe omwe nico gihuna ngo nisimbizi afise umuruka w'igifyera ngo ni imodoka hajya ahubwo bafuma havugana simbizi wambwawe Landry kuba yarafise n'imiduga imiduga Landry uwo muhimbiri arafise amera yo gura imiduga Landry imodoka yagiye ndesije ni ya Wema none kontrani yari gwiwe wae kwari gwiwe naguri yindi nafuma gura imodoka igendera tama basi nkajya nkujya mu ruka w'igifyera wasimbizi nawe ugure ujya ugurwa nk'umuriyoni n'atatu ajya mbo ijya modoka yasimbizi iri nko mu muriyoni nagure ku muriyoni turara modoka yasimbizi iri ku muriyoni ngo ncyasuze umuriyoni ariko ikintu nyamukuru ujya n'abantu bakeneye kumenya tugikorana ikiganiro na Landry byaraboneka nko kumengo yaranashavujwe cyane ku majambo wigeze kuvuga kuri media twahora dukorerako mugabo burya renda gwenda garutse burya umuntu wimbwa iyo ari imbwa ndavuga ko ari imbwa igihe muri umuvyeyi karampaye ikimazi ca senka n'imiri Landry ni wishikire Landry nguyara Landry Landry wa mukoshi ndaho kavuye gutiza Landry ngo kugira oyingo kugira je ukuri kugira Landry bamaze kubona oya bamaze kubona ububwa bwa muje Landry ingo uyerekane kuri kamera sawa ariko uyu munsi uyerekana kuri kamera uyu munsi turi kumwe uyu munsi rekana n'uwo mukoshi ntantera umukoshi bamaze kubona ka mujeri ahantu kabonye intariri kaguma kamokeriyo kari urabona iyo kavugira igihe dukorana ikiganiro yavuze ko ngo wewe ngo wewe ntushobora ngo kumyegera none nagera ko ari wewe udashobora kumyegera ngurana umurongo w'imbwa umurongo w'abagabo Landry nasiye ga ku murongo w'abagabo ncinda mu meno muto
kuri kamera kaborogera hariya nyene ngo gusa rero karampaye ikimazi ca 50,000 aho iryo nota ni ryiza n'Imana ibyumve ko ndagasabiye guhinduka asubire muri vya bikorwa by'iterambere. Abajene buno munsi ikintu dukeneye, turakeneye kuja mu bikorwa by'iterambere, ntidukeneye kuba mu mwimbu, ntiharagera ko turya umwimbu, ntiharagera urugendo rwacari rurerure, tumaye dukore turuhe. Aba babosi bose mubona barimo baravugwa batavugwa mu izina, bariyimye baranize umukanda mu nda kabisa. Nta business ni muzokora uhera kuwa mbere wamira mu bubare gushika ukwezi guhera iki. Aho buri muri umubiri ubu uri kuramenyera nabi, igihe ni wabura abantu bagugura inzoga, tuzosanga uri muri babandi bategera abantu hajya ubatera kanci ubiba utwo baruhiye. Aho naho leta mbye ikigukorera ko tuvuye ko Landry ingeso nkuko muriko murazivuga zo kuboregwa zo kunibyoga nivyo vyanatumye azima abantu batamubona canke atagikora nkazijya nguvu yarasanzwe afise. None saho nyene Landry yatanga ugenda aravumba inzoga yiruka inyuma ya Satubi. None we Satubi ni umworo mu bandi azogufasha gute? Wiruka inyuma ya Rinoji azogufasha iki kwakira umwora gikenye inyuma y'ujya mu mara ya Monia Frere? None bazogufasha iki? Bajya ni mugendane mu mwanya w'akazi bikenewe, undi mwanya w'akazi buriyagurira imbibe zawe, uburicira gakoni uzokwigenza mu busaza, kuko mu busaza ntavyo gutizanya gakoni mu mose azokwigenza ko yaciye. Landry ni manager w'umuririmbyi akomeye dufise kano kanya mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Manager akara managing twovuga yuko ntacyo ariko aramufasha. Bo arimo aramufasha kunywa inzoga. None ikintu harimo amufasha n'igihe Rinoji ko ari umworo nk'abandi, none arimo amufasha iki? None amufasha iki? Reka kumanaginga umuntu no kumufasha iterambere, ukabona ryaterambere ahavuye na hari kwaraje. None wo tubwira ngo numuki tumufate nkandi naho Rinoji ariko araja rero. None ni hehe abahembega Rinoji? Wa mugasenyi Mugasenyi hari umusani wese aba hariya za Gasenyi henahe uwo ni umworo aracyari umworo hasi. Umusani yiyemera ntajabuka ikiraro nahanyine genda ngaho upanga inzu ya 3 million 5 bambe inzu ya 5 million inzu ya igihumbi $100 hanyine nkahamba jewe sinjabuka ikiraro. Ama yiyemera na ukijabuka ibiraro bagupima inzoga bagupima alcohol aho uracyari umutigisi uracyari nuzo kwisange ubaye muri babandi batigera bashimira iterambere ry'abandi. Jewe iryo terambere nararivuze guhera kuri bafizo baroriro bande basatubi. Iterambere ni muri twereke. Umurindi ni atera imbere arakoranya ama media avuga ati Rinoji no munsi nunguruje kampuni ikora ama prudence nkoze ntuzeye ikora ibi nibi Kamiliyoni ntihari biko biravugwa ko agira intuzeye yuguruza ibitaro mucankuzo ntiharayaguze radio Black FM. None ntibiko biravugwa hari umuntu hari gushika no musara biga n'iryo terambere rero ukeneye ibikorwa byabaye bikoreke biboneke binavugwe. None muzokumavuga ngo marateye imbere ucambara ikaresi imwe indwi yose tuwe cyara kuvutura. Andi yarafashije impano nyinshi ariko Landry yarazifashije nivyo yarazifashije. None vyahereye ivyo ntibikora ngo je narafashije ngo naradugije banaka nabandi bugingo wewe ukigenda kubasego ubaza inyuma azogwa kabiri gatatu ryakane azorambigwa uzotangura kumushisha. Mugabo wipambaniye nawe agapambana muzohora muhura vendredi mwese muvuga wana gute bazana gahenesi ubundi je henesi sindayikunda nibazane naka Jack Daniel ubundi ati nibazane naka Chivas bashiraho imezi be isa neza nandi urindira kuyagura inzoga ihere ushugenda gucoresha ku wundi. Muri ivyo bibanza mugenda kuryohererwamwo narigeze kuronka amakuru yuko Landry yarigeze kubagira neza arabafata neza abantu mwari mwasohokeye muri ico kibanza muri uwo mwanya yabaguriye mwese ivyo muriko muranwa harimo wewe harimo na Simbizi n'abandi benshi. Landry jewe n'inzoga yiwe Landry. None Landry ko ari umuvumvyi kwaje mukabara agiye kuvumba je nkagenda mukabaza ngiye kurya uburyo none no muvumba gute Benyamanga ati nyene no muvumba gute nawe ari maravumba. Landry agiye kuvumba none Landry none akora iki azosohokana amaherangana gute muri arena azosohokana amaherangana iki maribu atakaza ufise
Nze murerekana ubuzi bwanyu tumenye abasuma bari. Umuririmbyi wiyinjiza amafaranga menshi kandi anamuhemba amafaranga menshi. Ayinjiza. Ku muzika asanzwe akora. Awukorera. Ahembwa na YouTube cyangwa amasho. None nta biteramo. Okay, nkubaherwa kuronka igiteramo ryari. Ino jaraherutse gukora igihe. Aze gukora igiteramo. Havuge sindakudoma umutwe. Havuge. Urumva wowe umupinga haje. None havuge. Jewe shaka ibintu bigaragara ibikorwa biboneka. Nihe havuge. Yakoze igiteramo aho ruguru. Irofana. Yakoze ibiteramo. Aha mu Burundi ni igiteramo rinoji yokora. Nta giteramo bo muhi miliyoni 10. Bamuhaye menshi ni miliyoni 2.5. Ayo mahera none uzoyagindwa 3. Wamira mu bubari. Ufise umudugu unyugitoro. Ababibona bavuge yuko bariko barahendwa. Okay, ko badahendwa ivyo bikorwa bivuge. Ayo masho yavuge. Afisa amacano yinjiza amafaranga. Afisa ama platform yinjiza amafaranga. Shana warawaye kigobogobo nkabo. Oya tugerageje. None wogerana nirofa nka Landry. Ubwo bwenge ukabwira. Tugerageje kuraba wewe ushobora nama commentaire yagiye aravyerekana kijya gihe. Abantu benshi bagiye bavuga yuko wewe unagerageza kumuvuga cyane Landry na unanamuponda mu nzira nyinshi kugira uronkereho inzira zo kugira ngo nawe ubashe kumenyekana. Bo jewe ivyo byo kumenyekana si nivyanje wanashima urabizi mu buzima bw'iwanje nta kintu na kimwe tora tugendana urabizi ivyo by'amazina nibiki jewe ivyo ntibinandiko mugabo ndakubwiza ukuri Landry Promoter yahoze ari umukozi mwiza Landry Promoter yarakoze ibikorwa jewe nshaka Landry agaruke nka Landry wa kera ntagaruke nka Landry yo kuba nk'umurizo ku muntu uguma wiruka inyuma iyo bagutwaye abari yuje ariko arashobora guhindura akazi. Abo none ko yarahinduye akazi. Arashobora guhindura akazi sawa ntaco. Yarahinduye akazi. Nkuko nakubwiye umumanu amanaging. Ariko umuntu aragahindu yaha. Avumba umuririmbyi. None kuki ndagushize mu nzira zo kubwira ko ari umumanager w'umuririmbyi utavyemera. Hagati ya Landry na Rinoji ndahemba uwundi. Hagati ya Landry na Rinoji ndahemba uwundi. Landry ni wahemba rino. Umva cyakiwerewere. Sinakubari. Nase nababari. Landry ni wahemba. None wogenda erega. Landry ni wahemba rino. None siwe manager, siwe boss. Urabona amavoka abiri? Ivoka rikomeye iyo riboze. Amavoka birakomeye. Rimwe riboza nirindi. None ko nyene umukubito ari gihweba aramase yaboze. Wowe umukozi wuzoreka kubora gute? None Landry niye nzira hemba ngo Rinoji. None ninda aja gupatana. Si boss aja gupatana si apatana kangahe mu mezi 3. Nagwa ya karorero aheruka gukora amashoye. Ayo mahera yinjira he? Barafise igigega. Ibyo bintu bireke mwana mama. Ntimugende ngaho mwice ugwaruka rw'u Burundi. Ruzohore ruvuga ngo shaka kuzoba nka Landry. Landry ari umusuma. Naho nyene nubundi nagomba ngarukire kwa aho bantu. Muravuga ati turiko turakora ntaho turagera ntaco turaronka. Mugabo kubwa ibikorwa turiko turakora nishaka ririmo. Ejo tuzoba turi abandi bantu. Mwapa no kuba muza muhenda abantu abo basani mu batapa mu batera amashugwe ngo naba boss baratunze bararenganye. Bakijya umunyu baseze so na nyoko ruguru baracajya umunyu baseze kuba banyu. Baracatiza ikibiriti. Wowe ugacuca ngaho ukaburi kuratapa hajya uburi muri ici imitima yabo bavyeyi babavyaye kubera bazokumva uri muratapa Rinoji ko yatunze yarenganye nyina wiwe ibiharage byabuze amavuta acavuga mana yanje wa muhungu wanje ishinga mu bamaraye kandi kaya kamaraye ko kumusaga je navuze atakavuye inyuma ntaca azopfa mari kumbe nawe ni imbwa ntaco sanzwe afise harumye mwe muri ko muramuteranya n'Imana nagusa ni wahandi nubundi nashaze kukubaza nti nk'abantu bamye bifuza kuzoba nka Landry baribeshe rero none woba nka Landry kugira ushike kugira uravumba inzoga mu kabari habwiye ufu muvuga ati je ndashaka uzokora mbe nka Siyoni ndashaka uzokora mbe nka Ziranotsi ndashaka uzokora mbe nka Kabwa
ndashaka kuzokora mbe nka Dimitri pana Landry iyo misega uzoshaka gukora ube nka nk'umusega nka Landry kugira ushike ntabo yigeza motiva rero Landry muri generation turimo muri mwebwe aba promoter ariko muremera ko ari mukuru wayo iki kiwerewere hari ikindi kiwerewere ntarinza kuvuga izina naco nyene ubu caramaze kuba inyuma y'umusani kiragenda kikadedemba kikarepfuta ibintu by'ibirofarofa nkaraba nkavuga ati iki naco caruzwe ryari ntaco mvuze kiriyizi yo nawe ni indega kiriyizi ni ikintu c'ikiwerewere nyene uzokibona umenga nta n'ubwenge gifise hari igihe kizisesa ujavuga ati cya kiwerewere general yavuga ni iki nyene ariko ku bantu okay tuko tugana ku musozo ku bantu bazi ubucuti bwawe na Landry kuva aho mwanamenyaniye canke kuva mu bikorwa byinshi mwagiye muranakorana ku bantu babazi hagati yanyu bafate yuko kwata shari bihari hagati yanyu canke ni kwa kundi kuntu gusa ubukeneye gukosora ibitari vyiza bikosoge kugira ibintu bigende neza tubwira bakaba ko baradukurikirana muri je ndashaka iterambere mu bajene bose ndashaka ko igihe yejo twese je ndahora ndakubwira ati yo guki mpa imiliyoni 100 ngaho hari ikintu ngoma nkore Landry urihe ndagukene vyihute ntiza yave witi yawe ngiye mu nama ucu nteramo canke uwundi Juma Jux CHEVAL ni sawa urakomeye hewe jewe yanzu ngomba ko ndayinjira muri no mwaka ngurira imifuka 1000 y'isima nzo ndayagwa mu ndi mwaka uzi twese tube muri ubwo buzima ntuvuga ati twarakoze timuribuka ingene twaradupambana kuma kamera biki tijyaterambere twifuza ni mugabo kuzombwira yuko jewe ninatera imbere Landry azovuga ngo CHEVAL nguraze ko we KERA ngo twaradukorana ibigani ngwana nguraraba je ngumwana ngo aza mpara yo kwishuri nguraraba umpe uwo mwaka ndagu no wa kabiri no wa gatatu nkagu uwa kane no wa gatanu sizoguma ndakurihira abana amashuri ko sije nabavyaye narakubwira ati duhindura ingendo dukore hajya mu buzima vyofuma vyanka warapamba ariko birashika ukamuvugisha Landry ukanamutelefona mukayaga ibintu bizima utarinze kumucana nkuko Landry muri no message tuvugana mugabo ndamushimira ko ku rubanza rwo gufuba niteka umuvyeyi wanje yego yarampaye envelope ya 50,000 aranampaye audio arambwira CHEVAL sinaronse umwanya wo kuza ariko umbabarire cyane umbabarire wongera umbabarire kumbure ndashobora kuzoza kuraba ejo canke njya ejo hamace ko imisi 2 kubera gakunda guhunahuna mu bubari cha turahura ambwira ati condoléance urumva amashari dushira hariya condoléance nyene bya bintu nyene byo guhoza wabuze uwiwe wabuze umuvyeyi wiwe nivyo urumva ndabishima rega Landry nta mutima mubi gafise je Landry dupfa ubwo bwibone naheba ubwibone tuzora dusangira tuzora twicara hamwe tunywa kandi aho ubwa mbere nta bwibone yari afise Landry nta bwibone yari afise ni sirama ndakabona karimo karabira indugumba munyo iri muri ajojota hose n'umupira wabo iyo ni Landry karimo karapambana ubwibone bw'uyu munsi ngo twambara amashati meza ngo tuje guhiganwa mu bandi ngo twambarane ivyo nibikora uri mu iterambere ubu uri kirofa mu mutwe nta bantu bubagihayisha ibirato wambaye ikirato gizinde ngo ishati zinde ngo amashaneti ngo amasaha beho babirungikiwe na nyogosenge na wo babirungikiwe nanko wawe ari burayi usuja kwiyemera ku bantu ngurarenze uri muragicuya cundi mugabo wa muswa hari abantu bavuga yuko ngujya mukobwa bahoze bakundana ngo niwe yamutwaye amaciro oya buryo ujya mukobwa ya Landry no kuba baravanye ashima Imana nico kimwe na Satubi ajya na hari kirofa ari kiwerewere ajya kubona yaravanye na ntuzeye na very nice ijya n'inzira ya mbere yo gutera imbere yaba ari umwana w'ubwenge acavuga ati uyu mumaraya nagenda zorakina na CHEVAL hariya je nanje nipambane n'iterambere yirabira imbere umugore agiye cya wibagira ko mwigeze kunabana kuko nta shimwe ry'abagore umugore naho woba wamurya neza ukamurya ushika nasigara huhuta ageze mu bandi bagore urabuze cyumbwira ngo kajya kagesera wepo wakantu ngo ngo umuratumwe n'ivyako ukaba kaguye naho uba wamugurira impuzu y'umuri yaridi akubwira ngo ujya muhimbiri ngo nayihere ngo nani ifite urundi rutamasha ngo gwanyihera gahuze ngo mbe ujya muhimbiri ngo wenyene ngo ntaco yiyambika ngo bari jya mpuzu yari kwinyambika kandi wasanga we warinize
ubufasha mu muryango iwanyu warinize kugira ufashe umugore wawe amere neza amererwe neza kugira nawe ugira iteka n'itekane mu bandi bagabo mugabo bwaca kugobwa ati epfo rya muhimbiri rya kirofa urabuze icyo mbwira unamubwiye ukazamba uranteye umukoshi umuntu unirabwiye kuvuga umuntu mubanye imyaka 3 umuha buri kintu cyose ndamwita kaze umenga ntaco hajye umugore agiye reka gende we hanga amaso iterambere hanga amaso ibikorwa byawe wewe nyene ni wazohora avuga ngo akurungikira amafoto ngo sheri ngo nari nibutse ngo uyu munsi ngo wabuze twara hanaka asha ngo twa twaryohewe wemesha ntiwishura uraraba ukaca uryamika telefone nga akave kawe nga yafashe rero inzira nziza yanzi none bajya saba maraya ereka abo bamaraya nabo kwenduka cugenda sabo kwamamwe inyuma baguze Mutananirwa TV ni mugabanya kuja murarondera abo bakobwa bo gushimisha abandi bantu mu kabare rondera umukobwa uzoshira mu nzu nazobera uvuye yamenyo cyangwa afise ijisho rimwe akubyarira abana umugore ntakubera inshuti umugore akubyarira inshuti yabarandi yari yamubereye inshuti nziza none iki yagiye karandiri kubera kari gasanzwe kanywa inzoga kavumba kamusohokana nako kagiye kuvumba babandi bagura inzoga bashe baza kwiyendera wa mugore wiwe Asha kom general upfuye mu 10. Brother reka turangize ariko ari abantu bari bazi yuko 2026 yuko ngo ugiye kuba umuntu wo kugabanya gutuka abasani canke ugiye kuba umuntu ugiye kuzura vuga ngo ibintu bitarimo ibitutsi byinshi byagiye guhindukira none ibyo bitutsi mvuga nibi ndiko ndahanura abantu muce urumva nyene mu mbonera mpanura abantu muce munyagiriza ibitutsi kubera iki munyifuriza inabi none ndanuka urumva ndabanukira niyo ndiko ndavuga kuri kamera ndabanukira muradaho abafana nimumbwira ko muca mudaho ndiko ndavuga ari bazi 2026 kuzoza none ibyo bintu bibi mvuga ni Juma Jux je ibyo bintu bibi mvuga nibi ntange impanuro kiratumarire ni yes bakuzi wa Mutananirwa TV urabona yuko jewe ngiye kugerageza uko bishoboka kose ndabe yuko intumwa 13 no ihuza na Landry ubwiye tumenye amakuru menshi n'amateka menshi tutazi kuko urabona yuko CHEVAL agerageza gushira habona byinshi bitamuryohera kuri Landry ariko Landry nawe nyene akerekana ishavu ridasanzwe kuri CHEVAL none ukuri kuri hehe kuri bano bagabo babiri bebe ni ikintu kigoye cyane mwana mwiza mfise umusheri esha bebe ariko nitworangiza utancishirije ngo my brother umugore mwiza asha we wafante yo asante sana uraka